Blaise Pascal Nshimirimana nkaba ari jewe directeur commercial na marketing muri Cashtel. Tuvuze Cashtel novuga yuko ari igisata gishasha canke igisata ciza kije kugira ngo kidufashe kubika, kubikura no kurungika amafaranga y'iwacu. Nkuko nari ndabivuze ni igisata kidufasha kubika, kubikura no kurungika uburyo bwacu duciye mu matelefone y'iwacu canke muri ngendanwa z'iwacu. Rero ico bigusaba nuko uba ufise konte muri Cashtel. Iyo konte nayo yugururizwa ku mihora yose ikorera hano mu gihugu cyacu c'u Burundi. Rero muri Cashtel ico tubasaba nuko mwuguriye iyo konte muca muronka uburenganzira bwo kurungika canke kubikura canke kuriha amafagitire canke kuriha amashure, kuriha ibindi bisata bitandukanye ngaha bikenera amapaiement canke kugira n'ibindi bishoboka ushobora kubika amafaranga. Ego tumaze igihe kingana n'umwaka urenga k'amezi 6 canke 5 dukora. Rero mu gukora kwacu twaragerageje gusekuriza ibintu by'iwacu no kugira ngo tubahe icizere abanyagihugu kugira ngo babashe kuza barabikura bongera babitsa ahantu bizeye. Niko kugira icicaro cyiza aho dukorera, kuko murazi ko dukorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura neza na neza, ahahoze Smart ya kera canke aho bita kwa Domitien. Ariko rero kandi niho hari icicaro gikuru, ariko no mu gihugu hagati canke mu ntara hagati hirya ya Bujumbura turafiseyo ibindi vyicaro, aho ivyo twita amagishe mu rurimi rw'igifaransa. Hose mu gihugu cose biriho, guhera ino gushika ruguru, gushika mu buraruko, mu bumanuko no mu burengero, hose murashobora kuronka Cashtel vyoroshe. Cashtel irafasha ama service menshi kuko ari gisata ciza kandi kije mu gihe gikenewe cane, kije mu gihe abarundi bakeneye ko bakoresha Cashtel, mu gihe twifuza yuko tuborohereza mu nzira zose. Niyo mpamvu twaje kugira ngo tubafashe kuriha amashure y'abana, amashure y'ama universite, kugura imiti mu mafarumasi, kuriha ibitaro, kuriha ama Star Times, kuriha abatora imicafu, kuriha ibintu vyose bishoboka kugira ngo mushobore kuriha na Cashtel. Cashtel ije kugira ngo iborohereze mu bikorwa bimwe vyo kurungika amafaranga, kubikura no kubitsa. Rero hambavu yavyo, nkuko dushaka kubafasha kugira ngo mushike kwiterambere riramye, kugira ngo murungike amafaranga yanyu mu mahoro, mu mutekano no mu bwizegwe, niyo mpamvu tuhari kugira ngo tubafashe kuriha amashure, kuriha amafarumasi, kuriha ibitaro, kuriha ama Star Times, kuriha imicafu no kuriha ububare canke ama hotel. Aho hantu hose mushobora gukoresha ibintu bikoreshwa mu buryo mu mafaranga. Donc turahari kugira ngo tubafashe kandi tubafashe vyizewe mu buryo bwiza. Akabijya kacu nuko dufise ibiciro biri hasi, kuko twebwe kurungika ibiciro biri hasi cyane gose. Nta n'abandi banatwegera kuko twaje kugira ngo dufashe. Mu gihe tuje kugira dufashe tunabaremereza. Ibiciro vyacu vyo kurungika, kubikura biri hasi cyane, kuko kugira depot hoho iwacu ni ku buntu. Rero ni munyarukire muri Cashtel, mugire amakonte muri Cashtel, tubafashe kugira ngo bibe vyiza ku ruhande rw'iwanyu, kwaba kuronka no kurungikirwa canke kurungika. Dukorana n'ama microfinance, rero n'izindi zitaraza nibaza ko ziri mu nyuma, ziriko ziraza ko hariho ibikiri muri process kugira ngo tubashe gusinyana nabo. Ariko muri uyu mwanya ndashaka kuvuga ko turiko turakorana Twikangure hamwe na Sopec. Rero muri Cashtel turakorana kandi n'ama société d'assurance, aho bashobora kukwavansa bakoresheje Cashtel, hama nawe hageze gusubiza ugakoresha Cashtel. Donc ni ibintu vyiza cane Cashtel bandanyiza, kuko n'ibitaraza biri mu nyuma. Nkuko mubizi yuko mu minsi iri imbere hoho kwiyunguruza bizoba bikoreshwa ko uri hana Cashtel. Donc birasabwa rero ko munyaruka mwese mugura amakonti muri Cashtel kugira ngo bize biraborohera. Mu gihugu hagati hari amagishe mushobora kugenda musangaho, kuko nababwiye ko mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi turimwo. Hama kandi urahura n'abajan ba Cashtel canke abakozi ba Cashtel bashobora kugufasha. Ariko kandi hariho n'umuhora canke umurongo ushobora gutelefonako utarihishwa, bitagusaba amafaranga. Nkuko twama tubivuga kandi nuko ari numero 129
ushobora gutelefonako ukitabwa hama bakagutunganiriza neza ata amafaranga bigusavye kuko n'igihe tumaze iki gihe cose nta gihe kimwe harabamwe ikibazo kesaswaye c'aba agent canke aba super agent canke ngo habe n'akabazo gatoya ka connection oya ntibirigera biba abamaze kuyikoresha barashobora kudutangira intahe kuko muri Cashtel ivyo bibazo ntivyigera biba twebwe turafise inzira nziza two gukorana n'abakiriya bacu nta ma connection ngo yigera cika canke iki hama ku bandi bamwe bama bavyibaza Cashtel ntidutanga carte SIM ntidutanga umuhora oya twe Cashtel turi gisata gikorana n'iyo mihora yose isanzwe ihari rero twebwe iwacu turitunganije neza turarungika tukabikura amafaranga ariko twe ntabwo dutanga ama carte SIM hama ku kijanye nuko ngo ama connection yamagorana iwacu ivyo ntibirigera biba kuko n'igihe tuba turonsa ama appel kuri service clientele yacu yindi tariha ntabigera batubwira ko connection yagoranye oya ahubwo batubaza hari akandi kangonongono bagize nk'igihe baba baciye mu biganiro canke bahuye n'umu agent ntabasigurira uko bikwiye ikintu Cashtel gushika no munsi yishimiye nuko yarazanye service nziza mu Burundi yarazanye security ku mafaranga mu Burundi icyo twishimira kandi nuko hamaze kuronka abantu akazi kenshi cyane mu Burundi muri cya gihugu dushaka guteza imbere tubanza guhera no kugwaruka n'abandi benshi haramaze kuronka akazi abantu benshi baciye muri Cashtel ndavuga nk'abajya baje kuko ndibaza yuko dufise abaje benshi cyane gusumba bashaka n'abandi abaje rero baronse akazi bisigura igihugu bakimo kiratera imbere turi muri wa mugambi mwiza wo mufuko wose nk'icyo ufungura mufuko wose nk'icyo bika hamwe n'umunwa wose nk'icyo ufungura mu gihe ugwaruka guno munsi ruronka akazi rugakora rukitunga bisigura ko mwimbona kazoza tuzoba twaramaze gushika kuri byinshi kandi bazoba barateye imbere ishusho twifuza kwibonamwo twifuza ko tukoba abambere kandi bashoboye gufasha abarundi bose n'abaza kuba mu Burundi bose ko gutwara amafaranga mu mufuko atari vyiza cyane nko kuyatwara muri telefone yuko Cashtel telefone yawe yagize vyose yagize ingodo igira na banki yishira hafi yawe bisigura yuko ico twifuza muri kazoza nuko umurundi wari wese cyangwa umuntu wo mu Burundi wari wese n'ubuhaba yoba yatahuye gukora mobile money and then akamenya no gukorana na Cashtel ko muri Cashtel rero ubwiza buri ari ivyiza byose biri araho abantu turungikana amafaranga ku buryo bukeya araho ibintu service zacu zinyaruka rero turifuza yuko ico kintu kitazoba kitugora muri kazoza ku barundi bivanye no gutahura bazobe babibona neza bazobe bavyumva kuko amafaranga electronique arafasha cyane kuko niyo bakwivye telefone ntatakara aragaruka igihe usubiye kuguruza uwo muhora donc ni munyarukire muri Cashtel tubafashe kubikisha ubwo buryo bwanyu hama tunabafashe no mu bindi bitandukanye kuko nkuko mwumvise ama service ari menshi hama ndabisubiremo yuko kugurura konti muri Cashtel nta mafaranga bisaba urashobora kuyigurura ukoresheje telefone yiwawe nkuko bama bavuga yuko bigusaba karanga muntu bikagusaba umutumba wavukiyeko intara wavukiyemo ni commune wavukiyemo hama hageze kuzuza urashobora gushiramwo itariki ukwezi n'umwaka waravukiyeko urakoze cyane